imbuga kenshi ari gusanga zitwigisha ibintu navyo nyine atari vyiza hari ibintu bitari vyiza nk'ibintu zo kwifotoza wambaye ubusa no abantu benshi ntibaravyakira mba numva umenga umubiri wanje urusha amafaranga cane umubiri uzi imbere y'amafaranga no kuvuga wotuma uyimurungikira for free bro nta umubiri n'uwanje n'umugabo wanje wakazoza nta bindi yawe nawe bo kuvuga iki arabapasha hama bikazoba neza biciye mu mategeko imbuga ngurukana bimenya akabari zimaze kunshikana ndamaze kuronka ama contact menshi n'abantu ndamaze kuronka abantu benshi tuvugana batari bazi cyangwa iki ugaca usanga baramenye kubera izo mbuga This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again. Twizere yuko mumeze neza. Ino ni Flash TV behind the camera. Ubu tuba turiko turifashwamwo na Irerita zone yo guhereza mu image tutabona ahandi hantu na hamwe mumaze kumenyera n'umuhungu wanyu. Ndiko rero onse Desano Bwabo Dr. Love aka Diko. Uno muzi kwakiriye bamwe mu bakobwa ariko turazana umwe of course bariko barakora amateka ku ma social medias cyane kuri TikTok ugwaruka kabisa ubona yuko gwahagurutse gukoresha imbuga hari byinshi n'ubundi tuba dushaka yuko bayaga ariko kandi n'ubundi bitaba biri kure y'ibijanye n'inyigisho umeze neza tubwire izina n'imbuga ukoresha je nitwa Igiraneza Kenny Grass nkoresha imbuga WhatsApp, Facebook, Instagram na TikTok. Nakahe kamaro rero ubona zimaze kukugirira kugeza no munsi ufatiye ku myaka umaze uzikoresha? Imbuga zafise akamaro kenshi nka jewe zimaze ziratuma menyana n'inshuti nkamenya n'ibintu bigezweho kubera ubu isi tugezemwo niyo gukoresha intuze imbuga nkamenya ibintu bigezweho ku isi kandi imbuga zirahemba nubwo je taratangura kumpemba ariko ndafise abagenzi banje zatanguye guhemba kabisa kandi naje nizera ko mu minsi mbandanje ndazikoresha zizompemba. Wow. Iyo hari ikintu kibi rero burya naciza kiba gihari hoba hari ingaruka mbi n'ubundi ubona ku marezo Sociaux cyane ku ruhande rwawe hari ikibazo urahura naco biciye ku social media je nta gihari gusa bamwe barahura kuko gusa imbuga kenshi ari gusanga zitwigisha ibintu navyo nyine atari vyiza hari ibintu bitari vyiza nk'ibintu zo kwifotoza wambaye ubusa no abantu benshi ntibaravyakira gusa nyene kubera ukuntu dukura tubona abazungu babigira nawe ucushaka bari kubigira kandi societe twe turimo itwemerera kugira ivyo bintu gupostinga mu wambaye ubusa cyangwa gukora ama video wambaye ubusa societe turiko twe nibitwemereye societe iramutse bitwemereye nkawe ku ruhande rwawe wabikora vyovana sinovuga ngo sinobikora kuko vyovana hari akazi ukora biba bisa gusa nyene sindi siriko no ikora ariko nyene nka bino bintu for example by'aba stray queens usanga bashobora kwifotoza hafi yo gushira amafoto yewe hanze yambaye ubusa ku ma IG twamatubibona n'ahandi mu gihe ukwe baba bavyemera kandi ukabona harimo akazi ku ruhande rwawe ntiwozifotora ntiwozikura impuzu hanyuma ukadandaza ayo mafoto wambaye amenye ico kibazo rero kiraguye kwishura ndibikubwire ngo ubusinobikora ngo cyangwa ngo ntavyo cyangwa no bikora kuko sinzi no kurira juganje sinzi vyovana. Uwo byakira gute rero mu gihe nkuno munsi woryama ejo ukikangura usanga atarubuga ngurukana bumenyi na rumwe rusigaye kwisi rero bigoye gusa nyene ucumenyera kubaho imwe societe uvyutse wisanga ucumenyera kubaho nyine ari byo wisanga gusa nyene bigoye kubera urumva nakuze nkoresha social media urumva byutse nkasanga nta telefone nta WhatsApp nta Facebook ntaki urumva bigoye dusubira nka kera twandika makete yango tukagenda gusa nyene uca wiyaranja kugira kabisa ukisanga nyene ukwimenyereza kuba mu societe wisanze harakantu kamwe ariko nubwo usa n'uwagiye bivuga uraboka bana ati nka je kabisa honestly iki kintu kimwe ndabona ko nabanda gihomze mu gihe nosubira kuba mu isi nta Facebook nta WhatsApp nta TikTok na Instagram nabamomze ibintu byinshi cyambere nsubira gukomunikana n'abantu ko mwahora cya kabiri ari gihe usanga abantu benshi basigaye bahembwa bakoresheje social media
urumva hari benshi bohomba akazi kandi na jewe nyine ndimwo urumva vyoba bigoye naye mahera utogera umutwe mu gihe umuntu yoyaguha akakubwira ngo ndungikira amafoto yawe uhenye canke video naye mahera uvuga ati aya yampaye no yarya byanka byakunda ubu nta mahera wampa ngo ndakurungikire video cyangwa ifoto nambaye ubusa wotuma uyimurungikira for free wotuma uyimuha for free oya ntayo nomuha ubu ntayo nogwa nta mahera wampa kugira ngo ndaguha nambaye ubusa ifoto yanjye nambaye ubusa so turagushimiye cyane merci ibihe byiza mwitwa bande nizehe mbuga ngurukana bumenyi mukoresha cyane nitwa Iradukunda Vestine nkaba nkoresha Instagram Facebook WhatsApp na TikTok. TikTok kabisa ngo murayibangamira cyane. Twababonye ahantu nyene muri no kuri TikTok niyo mpamvu twabahamagaye kugira mugira ikintu mutuganirije. Nakahe kamaro imbuga ngurukana bumenyi zimaze kukugirira kuvutangiye kuzikoresha? Bon, narungutse abagenzi. Bon, harama occasion ndonka. Bivaye n'ukuntu usanga nka TikTok yatumye menyekana cyane abagenzi ki kandi nchangira n'Imana ari ukuntu usanga ndiko ndavuga n'abantu batari bake si benshi cyane gusa kabisa usanga rero umuntu afite utuntu twe yikorera gasanga ashaka ndamukorera ga publicité iki bivuze yuko imbuga ngurukana bumenyi ziriko ziraguhana amafaranga yego si menshi cyane gusa ndashima sico kiwe nko no kwicara kabisa hari ingaruka mbi ariko kandi ubona imbuga ngurukana bumenyi zoba zifise nimba zihari kuri wewe hari kibazo murahurira urahurira iyo naco je ntaco no bambesha gusa hari vyaba bishi kugasanga abantu babibona ukundi iki ako je ntazo no bambesha uvyakira gute rero mu gihe nkuno munsi wojyama ejo kikangura usanga atarubuga na rumwe ngurukana bumenyi rusigaye kwisi sinumva ukuntu nobumenga sinzi hari ikintu usubona wowe uhombye nk'ubu cyane none wumva utwo dufaranga nose kuturonka gute abo bagenzi iki yego ngumena noca umangira nirungu kandi na yahe mafaranga ubona ati ayo umuntu ayampaye akansaba ngo ndamunukira amafoto menye canke nambaye ubusa byanka byakunda ntayo nosiga yo bangana gute ayo mafaranga pepa ntayo ntabyo noshobora kandi nta nayo even 1 billion nubwo yo guhumuriye ari domanda babwira ngo ndungikira ifoto henye nayo wamuha oya nkeka wo muha video niyo yoroshe kubera kudashaka gukora amafaranga mu buryo bwagutse kandi wumva ko nubu zatangiye kuguha make mba numva umenga umubiri wanje urusha amafaranga cyane umubiri uzi imbere y'amafaranga no kuvuga wotuma uyimurungikira for free bon nta umubiri n'uwanje n'umugabo wanje wakazoza nta bindi yawe nawe bo kuvuga iki arabapasha hama bikazoba neza biciye mu mategeko Bisine bivuze ko kugera batanu urawubona wakoze cyane kuza tugushimira okay nawe merci beaucoup uratubwira izina ryawe utubwire n'imbuga ngurukana bumenyi ukoresha nitwa Linka nkoresha Facebook WhatsApp Instagram n'izindi nyinshi nazo TikTok wayivuze tukuzi cyane mu tuntu kudu TikTok ariko je namubona tu video kwa oya ndakorana n'abandi ariko TikTok iwanje afise nakahe kamaro imbuga ngurukana bumenyi zimaze kugushikana ko mu myaka umaze uzikoresha imbuga ngurukana bumenya akabari zimaze kunshikana ko ndamaze kuronka ama contact menshi n'abantu ndamaze kuronka abantu benshi tuvugana batari bazi canke iki ugaca usanga baramenye kubera izo mbuga aho ni ku ruhande rwiza kandi iyo bugiye hari ikintu ciza haba hariho n'ikindi kintu kibi hoba hari ingaruka mbi ubona ku Rezeaux Sociaux mu gihe akoreshejwe ukutariko cyangwa gakoreshwa nabi ku ruhande rwanje yego nka je birabaho ari nk'umuntu mushobora guhurira nko kwizo mbuga nyene ugasanga wewe afise izindi objectifs ziwiwe afise ibindi bintu ziwiwe abona abonye nk'ifoto ugasanga nyene abonyemo ibindi bintu ziwiwe by'abandi batabonye ibyo birashika birashika ku ruhande rw'iwawe hari ikintu kibi murahuriramwo navyo mu miso hamaze atari abantu nyene usanga nk'umuntu arakubwiye nabi arakwandikiye nk'iminsi n'umwishura agaca usanga arakubwiye nabi nta bindi bintu birenze
uwo vyakira gute rero nk'igihe uno munsi woryama ejo bugaca usanga ata rubuga na rumwe ngurukana bumenye rusigaye ku isi aho ngira nogwara n'imisi ugwara gute usanga ufise irungu waramenyereye bw'umukoresha telefone ndavyibaza ko vyoshika ivyonya vyoba bigoye ukuntu aho rero ni muri rusange ku ruhande rw'iwawe ni kiye kintu nk'uno munsi ubona ati Rezeaux Sociaux zimfitiye kano kamaro mu gihe no vyuka nsanga zidahari no homba iki niki kimwe gusa je no homba kumenya aho isigeze kubera ndashobora nko kuvyuka nkaronka amakuru yandi hantu ntarinzi yo mu bindi bihugu vyongora rero kumenya aho isi bigeze kabisa na yahe mafaranga umuntu aramutse ayaguhaye uvuga uti aya sinoyagera umutwe ariko akakubwira ngo aya mahera ndayaguha ifoto zawe uhenye canke video wambaye amenye n'amafaranga ngana gute utogera umutwe aho biragoye kwera ese ko bigutwengeze ariko birasanzwe oyaye ivyo biragoye kuko urashobora kuba ukunze ayo mahera ugaha umuntu ayo mafoto nivyo hama mu nyuma ukazosanga uragiye kwicuza uraronse nk'abana uragiye ku mugabo ukadusanga ayo mafoto abana bawe mu nyuma barayabonye urumva ivyo ntibiba bisa neza oya mu gihe womenya yuko dizoba ribanga riri hagati yawe nawe ntazigera sohoka ivyo ntibibaho ibanga ritoba ryagumyemwo jewe noba ntibonye ngo nigumize aho nkaja kuvyereka uwundi muntu ivyo urumva ko vyoba bigoye nta muntu n'umwe wo kwizera kuri ivyo bintu so linka rero uvuga uti ababikora rero n'abasazi oya bivana na shwa y'umuntu sinomubwira ngo nabasazi bivana n'ico aba yashatse ahubwo je ukuntu nobibona nimba yozitanga akazirungikira umuntu yofuma ahubwo ahamagara uwo muntu akaza akavyirabira amaso mu yandi kuko nibaza ko rero nabibonana neza akaza akavyirabira face to face hako yo murungikira kuko azimurungikiye n'ubundi nawe azorira kuzereka abandi uca usanga rero umuntu baramubonye bose ese ibyo uvuga yo kwirabira nibiki ibyo uvuga yo tumaze akarara